bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi ni David Tuyisabe, ndi hano kuri kamera za Kibonobono Media. Nyuma ya kamera turi kumwe na Zombi. Ndashimiye ubwa mbere muri rusange abantu bose tuko turakorana umugambi udasanzwe uburimyi bw'ibiterwa cy'ikibonobono. Imana ibahezagire, ndabashimira iyo twavanye. Uyu munsi turi ku magenekerezo ya 24 mu kwezi kwa11 uyu mwaka wa 2024. Turi ku masaha y'umugoroba, mu kanya niho nagize uko mbona entreta. Reka ndakubwire iyo nari mvuye. Nari mvuye mu ruganda ruhingura ifu y'ibigori, ariko uruganda rwa Kibonobono. Murabona ni hano nyine Bujumbura muri mu Ngagara, quartier industrielle avenue Iwa. Aha niho dukorera, naho uruganda ruri hirya gatoya. Urabona nari mvuye kuzana inofu kugira ngo abambere batangure kugura. Ndabona bariko baragura ifu nziza. Rero nshimye kugira ico ndakubwiye. Ushitse rero niho naca mbona umutama yitwa Kirane, aba muri Belgique. Asanzwe ari umutama akunda ibintu byo kurima gose. Nca mbona yaje kuturaba, nanezerewe cyane. Ndamwereka abantu, ndavuga ati uyu rero uyu ari mu bantu bambere, aba diaspora bambere batanguye kuza ngaha baje kuturaba. Yaradushigikiye, uyu niwe muntu bambere yatwaye za mbuto. Benshi naho ndababwira ati ubuhindi bwarandungikiye imbuto vyahuriranye ariho tukizironka. Ndibuka ko yatwaye megazari ntete 5 aragenda gutera izo mbuto zavuye mu Buhindi. Yabandanije adushigikira na nubu yabandanije adushigikira. Rero umva ko ndashima muri rusange abantu mwese mwadushigikiye gushikana n'ubu. Mbere sinokwihisha, nabonye kumengo ibikorwa ni vyinshi, ndaruha sinobandanya uko nyene. Nkiri n'umusore ko navyo nyene bibatera icizere gike, mbwa mwibaza ngo uyu musore azova aca yegeranya ayatware. Ariko nashimye kuba kugwanje. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 uyu mwaka naragize ceremony ya remise de dote. Warubanza gwiza, aho ngeze amaso dufatiye ku muryango navukiyemwo. Vyose ndabikesha mwebwe abanywanyi ba Kibonobono, nashigikiye gushika kuri no ntambwe. Rero ego nategekanya mariage tariki 20 z'uku kwezi kwa 12. Nifuza ko naho muzoza kunshigikira, kudushigikira muri benshi narijya nishoreye. Sivyo namba kuvuga, ni gushima muri rusangi nivyo nako ndakora. Ariko nashaka kubwira abantu mudukurikirana impamvu zo kwiyegeranya, canke impamvu yatumye numva no hamagara abarundi isinzi ngo muze twiyegeranye dukore uno mugambi. Ni nyinshi cyane. Harimwo impamvu z'ubukene muri rusange, harimwo impamvu z'ubushomere, bwo bukene nivyo byose bizana ubukene. Hariho n'impamvu rero kumbere mutari bwigere mwumva mvuga, ni impamvu yo kwanka gukorera ubundi muntu. Kadayisubiremwo, ni impamvu nifuza yuko mwokwanka gukorera ubundi muntu, kagira esprit, umutima wo kumva utokorera ubundi muntu.
Nico gituma hano twegeranye imitahe mu ntumbero kugira ngo twebwe nyene ubwacu twishingire akazi. Nukuri wowe uriko uranyumva wanyumvirije kuva kera, na n'ubu urashobora kuba uriko uranyumva ugasanga nturaba umunywanyi wa Kibonobono. Sinzi ikibazo ufise, sinzi aho vyankera, ariko nagomba ndakubwire namba vy'ukuri uriko uranyumva canke woshobora kubwira uwiwanyu ari ku ruhande hafi yawe, umuhamagara ati ngo wumvirize ivyo uyu mutipe ariko aravuga. Mu bisanzwe kugira ngo tubeho birasaba ko dukora, ariko kugira ngo dukore birasaba yuko haba hariho abashizeho ivyo dukora, novuga muri make aba entrepreneur bagwihangira mirimo. Ibiharuro rero vyerekana yuko canke sinzi ko ari ubushakashatsi bwerekana yuko muri societe canke mu kibano c'abantu benshi bagwihangira mirimo ari bake cane, ni bice bike vy'abantu kwijana baba bashoboye kwitunganiriza ibikorwa ubwabo. Rero iyo abo babikoze bigakunda, kenshi baca bakenera abakozi. Nivyo iyo umuntu ariko aratanguza entreprise, igikorwa runaka, nukuri araruha, biramugora, biramusaba uburyo, ariko iyo ahejeje kuvyubaka aca akenera abakozi. Abo bakozi rero nibo basigara baruha bakora vya bikorwa kugira ngo batange inyungu. Muri ico gihe rero inyungu ziraza zigenda zirinjira mu mufuko canke mu kigega ca wa wundi canke ca wa bandi batanguza ca gikorwa. Hanyuma barya nabo bene gukora abo bakozi baca babaha umushahara. Umushahara rero ukugwa ufatwa nk'ivyo no kwita amadepense mu mahera yakoze. Iyo bariko baraharura bavuga ati twaragize ibi, twarahemvye abakozi, ivyo vyose bija mu madepense. Ajya rero asigara yitwa inyungu. Ugiye rero kuraba umwe mwene gutanguza igikorwa, inyungu araheza akazegeranya yegeranya agenda arariha, nimba ari nk'ideni yafashe, nimba ari nk'amahera yiwe yatanguje akayiriha akayisubiza. Muri ico gihe haragera rero igihe ashobora kuvuga ati natanguje miliyoni dufate 500, none ndavye ayo maze kwinjiza nk'inyungu, ndamaze kwinjiza miliyoni dufate 600. Burya rero mfatiye kuyo nakuyemwo ndabona ko maze kunguka miliyoni 100. Muri ico gihe rero iyo entreprise yiwe iba iriko iragenera, iba iriko irazana inyungu. Urumva ko hasigara aho ya entreprise isigara mu nyungu, gasanga isigaye ari inyungu, umutahe wose yarawukuyemwo, ahubwo ibisigaye vyose biri mu nyungu. Muri ico gihe rero uwo mwene gushiraho igikorwa niyo bishitse akitaba Imana agapfa, za nyungu ya entreprise na za nyungu birabandanya, mu gihe bice bironka abakozi babandanya bavyitwararika. Uwo rero ucika umurage w'abana, umurage w'abazomukomokako. Ariko wa mukozi rero yarara amajoro, numu informaticien, numu technicien muri ibi, ariko arakora kugira ngo entreprise izane inyungu. We ku kwezi baramuharurira ayo bamuha. Ariko ikibabaje kiri muri ibi, inyuma
y'ivyo vyose iyo bishitse akitaba Imana, hama ndakumenyeshe yuko atahira ivyo. Nta mwana wiwe azoza ngo data yakora aha, ngo mama yakora aha, ngo nimumpe ko mubandanye mumpa wa mushahara. Ntibikunda. Umushahara bawuha uwakoze, bawuha umukozi. Rero twebwe muri vision y'iwacu ni uburyo twiyegeranije kugira ngo twebwe nyene tube aba boss bakwihangira mirimo, tongere tube abakozi, wa mushahara tuwuronke, hanyuma niyo rero vyoshika tukitaba Imana, abazodukomokako canke abacu nka twebwe tutaba turavyara, bazobandanye baronka za nyungu na vya bintu bwa ya matungo asigare arayabo. None vy'ukuri uravye aho twahereye, ngombe mpereze kuri kano kabazo, uravye aho twahereye ukaraba ivyo tumaze gukora, ukaraba intambwe tumaze gutera, uyu munsi twashinze uruganda rukora ifu y'ibigori ikobowe. Twifuza kwagura ico gikorwa. Ibi twabikoze mu kwegeranya ibihumbi 12. Uyu munsi tuko turaha akazi abantu benshi cyane. Uno munsi nakiriye abajene ugwaruka bari bavanze rw'abantu bashika kuri 70 baje gukora ikiraka mu kiringo c'ukwezi kose. Umuntu wese ukwezi uzokora agakwiza imisi 30 azohembwa 300. Urumva nubwo umushahara canke agasabune kakiri hasi, bukore ko busumba nta mboga. Kandi abo bose bariko bararonka utwo dusabune batanze 12. None wewe igituma utoza ngo twifatanye ibi vyose ibi tubisangire ni giki? Uri kuranyumva uri muri diaspora, igituma utorungika umuntu wiwanje ari ngaha mu Burundi ati bijya bintu byo muhungu avuga nimba ari ivyo gende mushiremo 12, ni giki? Habuze iki vy'ukuri? Ni giki cyo kiragutuma wanka kuza ngo dufatanye? Uravye ivyo tuma tubereka dushitseko, habuze iki kugira ngo uze twifatanye? Nivyo rero abakunzi bacu aho muri hose, Inaskoki urunani rw'amasosiyete koperative y'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi rugeze ku ntambwe ishimishije cyane. Kugwinjiramwo ni 12. Urashobora kuza ukifatanya natwe. Turi mu gihugu cyose, mu ntara zose za kera 18. Hari naho udusanga mu makomine, mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura turiyo. Tureke kuza kwifatanya natwe, ni 12 gusa. Uze dusangire twikorere ifu nziza cyane ihinguwe mu bigori, utangure gufungura ifu yakorewe mu ruganda ufisemo imitahe. Hakuguma ukora uja gusuma ifu yakorewe mu ruganda utazi na benego, nubwo barondera batoguha umwanya ngo muvugane. Murakoze, Imana ibahezagire. Bari kumwe na Zombi inyuma ya kamera. Nizera yuko iyi fu mugiye gutangura kuyifungura ku rugero rushimishije. Imana ibahezagire.